Ndabaramukije bakunzi b'Iciza TV muri hose niteka ryasanzwe kumbwa guha namwe mu biganiro muri kumwe nanje Reve Phantom kuri micro navuga ko rero n'umunsi dasanzwe ko mumaze kubona turi kumwe no navuga ko ndi kumwe n'umuntu n'umuririmbyi yakoze byinshi n'umuririmbyi navuga ko amaze kurimba idemo zitari nke tuzi ku ndirimbo zitari nkeyi ndashaka ndamuhe kaze abaramutse ndazi ko muza kumva byinshi mutari muzi kuri wenda kuramukije. Ndabaramukije namwe. Umeze neza? Ndameze neza. Nko ku muntu atazotuko turaganira. Nase kumuvuga mu izina nk'umataze wowe tuko turaganira nande. Muriko muraganira na Primusic bonnke kenshi bazi ku izina rya bonnke Anglicano. Kubera iki bonnke Anglicano? Ni kubera ndi umwanglikane ariko iryo rya bonnke risanzwe riri ku mazina yanje. Ego bonnke neza na neza tiwe turacajya no hino turazi bonnke n'umuririmbyi aririmba gospel. Bonnke ni ryari watangiye kumva ko ufise impano yo kuririmba gospel? Na muca make navukiye mu muryango kijijwe ariko mu 2007 naho natangiye kumva umenga y'akantu ndumva kumenga ndafite impano n'igihe hari hakunze gusohoka indirimbo za Polinere, indirimbo nyinshi zitandukanye z'amagospel ari mwino mudiho nyene wa kisasa naho natangiye kumva nabikunze. Ego ndiva ko wariho watangiye kumva ubikunze mu 2007 ni giki cyatumye wumva ko wohitamo kuririmba gospel kutahisemo kuririmba uririmba ibindi canke ufatine inzira ariko kumva ati jewe mu mpano yiwanje ingoma ndirimbira Imana ngoma ndirimbe gospel? Ofete mu muryango wacu urimo abakozi b'Imana, urimo abapasteur, ntibyari gukunda ko nshobora gukwepa mu ngabire zabo, niyo mpamvu twakurikiye iyo ngabire yo kuririmba gospel, ubutumwa bwiza. Ariko uvuze ko muri famille yanyu harimo abapasiteri abakozi b'Imana ari nacyo cyatumye ushaka kuririmba gospel. Dufate ko rero bonnke Anglicano yaririmbye yataye kuririmba gospel kubera iyo mpamvu canke hari yindi canke hari abagenzi bakubwira bati dirimba gospel canke urashoboye? Nk'abantu basanzwe kuva kera bari mu ishengo rya Anglicane, nka mutama w'iwanje yari umuntu aririmba cyane, yavuza na piano. Benshi rero bakunda kumbwira ati wewe wakiye impano ya so wawe. Ico kintu nibaza ko bacabaye ikintu cansunitse, nababaye gusa kubera hari indirimbo numvise yasohoye kera ariko ubu narazirondeye ndazibura nubwo by'ukuri inzi nkenke. Ndiko ndategura nazo hari gihe nzoshobora kuzikorera amakavu. Ego bonnke ni ryari rero uratubwiye ko muri 2007 wariyumvisemo ko ufise impano yo kuririmba, waciye ni ryari waciye utanga kwinjira muri studio ngo utangire kuririmba? Ndibuka ko nko mu 2010 nagenda muri studio nyene mugabo ibintu nirimbye nyene sina numva umenga ntibiryoye nkabiheba, ariko ndibuka ko hageze igihe ico gihe hari umuperezida yari nyakwigendera, naho yigezaho aza kutugendera mu ntara ya Rumonge, ntihari intara ico gihe ariko mine baciye begeranya abaririmbyi bo ino ntara y'ubu, tugenda kumwakira, twamwakira ku kibuga cyo mu mbuga aho sinari mu makonditere b'ico gihe. Kenshi mu bikorane by'iwacu kuri eglise nakunda gukora indimbo zaje bakazikunda. Nk'iyo dufate nibuka ko mu 2022 niho nyakubaha wacu uramatari yantuma nkora indirimbo yo kwakira president, nakoze indirimbo yitwa Nehemia, barayikunze cyane. Ubu rero vuba niho umutama wacu bishop wacu twariko twitegura kugurura ibitaro arambwira ati ntegura indirimbo zibiri, niho nagenda gutegura indirimbo Bujumbura, iya mbere yitwa Inzitiro, iyindi ya kabiri yitwa Urakomeye. Izo ndirimbo maze kuzikorana ariko nari muri studio kwa Kori, niho yambwira ati none izi ndirimbo urafite YouTube, nambwiye ko ata YouTube mfise, yaratangaye gose cyane.
nibuka ko mu 2019 naho nari muri higanwa rya Primusic mpejeje ko performinga kuririmba donc ingome guserukira intara niho abari ico gihe bambwiye ati wewe na ndirimbo ufise ndavuga ati ya ndimbo ndinazo mugabo sindagenda muri studio barambwira ati byukuri urabikora neza. Tukiraba ntaguciriye mu jambo bonnke mu 2019 tuge ko agiye muri Primusic muri Primusic ntakahe karusho canke novuga ko ni ya nyigisho wakuye muri Primusic wagiye mu 2019. Yeah, Primusic nubwo benshi bayitahura utandukanye bari kuriyumvira womenga nta bantu barimba gospel bojamo, ariko ndashima Imana jewe nagiyeyo kandi narasenga Imana kandi nagumye performinga indirimbo z'Imana kuko rijya nihiganwa ry'abaririmbyi by'abaririmbyi nico kinumva Primus ntibakikwemera kunakinwa utasanzwe ukinwa urumva bo bari yari objectif yo kurondera impano shasha. Rero nashitseyo kandi byaramfashije cyane kuko nibuka ko uburyo bwanshikina nagize ndapambara ndashika no muri finale byari byoroshe ndashima Imana kuntu yabigize cyo gihe ariko ndidegurira mariage amahera bayamakuwa kane fisi mariage kwa gatandatu urumva kandi yaramfashije gose cyane mu ico gihe yaramfashije gose cyane. Rero babitahura kutariko womenga ntitwojayo, ariko kenshi nakunda kuvuga kubera iki byiza byotegurirwa abana b'Imana kubera iki batoba bashobora kubijyako kandi bisigura ko ubucumuye wewe wanashaka uninjira mu ijambo ry'Imana wewe wimvira Imana yaje kwisi kurondera abandi yaje kwisi kurondera abantu bagororotse kushikariya tugaperforminga ubutumwa nabyo nikindi kintu yapo. Ariko haruhande y'uburusho nizahe nyigisho canke ubundi buhinga hari ubuhinga bushasha bwarakuye muri Primusic. Hari ubuhinga bwinshi vraiment uhasanga abaririmbyi kandi ugenda wiga uhasanga abaririmbyi barakura ubwoba barakwigisha ubugabo barakwigisha gukora donc barakwigisha gushikama no gukora ukabona kumenga urikora compete kintu kanaka. 2019 no kuvuga watangiye kubona ko ufise impano ko iyo kuririmba mu 2007 ndashaka kumenya kugira ngo utebuje muri Primusic ushike muri finale no kuvuga hari ubundi buhinga bwa usanzwe ufise nihe wari usanzwe wari warize ubundi buhinga kugira ngo usho gushika na muri finale. Maze kuba uri muno mwuga canke mwazino ngabire zo kuhimbaza no gutazira turafita ukuntu dukora turakora ama travail turumviriza abandi ukuntu bakora tugasubiramo tugakora donc ugumurondera hajya kira muntu wese na service arimo ararondera ubuhinga bivanye na service asanzwe arimo yanuko bimeze tuma turondera naho umuntu abacari karumviriza ndakunda kumviriza indirimbo zabana bariya musanzwe yuriko urakura ikintu bivanye n'icurondera urakironka. Rero turashaka kumenya kubera iki hari haheze imyaka iyo yose kuva muri 2007 gushika ubu no mwaka akaba ariho utangwa gusohora indirimbo muri CD banaga ukabumvisha ubutumwa niki cyatumye habaho novuga ko igihe kingana uko kose utarasohora indirimbo ngo abantu ubashikirize ubutumwa bice muri CD. Afite ibi bintu byo gusohora indirimbo ni byiza ko ubifatira umwanya ukaraba vy'ukuri kembe harageze ko kora kuko ni ibintu bisaba uburyo uravyumva ni ibintu bisaba uburyo. Rero uwo ushobora kugira amero ukagenda kubikora ugasanga urakoze indirimbo muno munsi ugasanga haize nk'imyaka nk'ibiri udasubiye gukora iyi ndirimbo umugere wamaze kugura YouTube muco gihe. Rero nibaza ngira n'ibihano bironka nta simona ko ari cyo burakora. Rero jewe sinabikora kubera nabona kumenga ni haragera nabona kumenga ni haragera kuko namanze kwiga iske none YouTube dutawe kora indirimbo umuntu agashira kuri YouTube burya dukoresha umuyobwo garuka gute kuko abandi bari bakunda kuvuga ngo twende turabikora ngo tanga ubutumwa gusa ngo ibindi ngo twengo ntavyo tukeneye ariko baje barabesha ofete ubutumwa wanashaka nabavuga ubutumwa burya barakenera amahera kuko amahera ni yazotuma guma ushishikara ugirane uvuga ubutumwa. Niyo mpamvu benshi ubona menga bahagarara ba stable ariko babo baronse aba manager bashobora kubafasha.
rero mico gihe je nabona kumenga ni haragera benshi barabinsaba abantu benshi bagatangara kubera kutaririmba kubera ikiwe nabwira ati nari haye kiringo hari ivyo ngitegereza umunsi nzotangura ngomba gutangura ntanguye kandi sigomba gukora ikintu hanyuma ngo ngaruke kwicuza ngo kuko can you imagine uratoya amahera ahantu nta yandi ariko arasubirayo azoti bahere hari ahantu kumuyatora azoti bahere rero ubu ndashima Imana ko ndaronka Imana iramfasha nkubise imitwe hirya no hino ndaronka dukeyi haheze ukwezi nkashobora kuronka indirimbo imwe hagenda nkakora ubutumwa ivyo navyo nawe birafashe kandi ni byiza rero ubu natanguye rasmi naruguruye na YouTube rero mu ico gihe nibaza ko byukuri hamwe n'Imana ko nzoguma mbandanya ntangabona gutumwa ego bonnke bavuze ko mu isanzwe butufate ko haramaze kugira ko utangura gutanga ubutumwa haruhande y'indirimbo urakomeye na inzitiro niyo yatanguye mu dusora urakomeye hari ikindi gikorwa uri kurategura gishasha ndafise indirimbo shasha izoja ko ku munsi wa gatanu tariki 11 isaha 12 ni indirimbo bita ishimwe ni indirimbo imwe mu ndirimbo nyinshi zimezagira ndimbira amezagira gose kuko abo twaririmbana barayikunda abona yiririmbiye barayikunze je ndiko ndayumviriza bivanye rero no n'igihe nayikora byukuri ndanezerwa cyane kandi zino ndirimbo ni indirimbo nakoze kera zanditse ahantu zirahantu kuko nabiteguye kuva kera nkora indirimbo nkazikosoza nkazibika nkavuga ati iki gihe nicagera ndoshingura kuzikora handi ko ndakora indirimbo za kera sindatangura ama composition mashasha inzitiro ni indirimbo wahereye ko ni giki cyatinye gushobora kwandika indirimbo inzitiro ni yahe message warugumbye gutanga canke ni gikino cyabitumye indirimbo inzitiro rero nayikoze kuko kwara gutanga ubutumwa nibutsa abantu ko uruzitiro rw'Imana abantu bose bari mu ruzitiro rw'Imana abareme kuko bararinzwe n'uhoraho ni indirimbo wahereye ko wabonye abantu bayakiriye gute naratangaye kumbe nasanze ifise abakunzi benshi indirimbo barayakiye indirimbo nk'umuririmbyi amaze ukwezi kumwe akaba afite abantu baravye indirimbo 3,300 nukuri nabishimye cyane kuko naravye nabonye nabandi bamaze umwaka ugasanga ama views nkayo nayo bariko bararonka baranshigikiye kandi naronse ama message basanga inbox bambwira ati indirimbo waririmbiye jewe indirimbo yari wanje indirimbo waririmbiye jewe donc ivyo byaranteye intege haruhande yo gusohora indirimbo hari ibiteramo buri kwategura navyo kugira ngo ushobore gushikiriza ubutumwa abantu muri kumwe tutakishije ku buhinga ngurukana bumenyi ofete ndashobora guhera Tanzania ndabitekanya mu kucenda mu ntango canke mu mpera yo kucenda ndiko ndategekanya kugenda Tanzania na ishengero baranteguriye urugendo rwo gushika Kigoma niho nshobora guhera performance ya mbere ariko mu Burundi naho nzobitegekanya ariko sinotanga isango kiretse gusa ko hari indirimbo zibiri havuye zitatu sanzwe fise hari indirimbo zibiri ndi mu kugenda gukora nazihejeje nzoca ntegura video kuva utanguye nizahe ntambamye umaze guhura nazo muri kono kuririmba ntambamye ahabwo je natangaye by'ukuri ariko nibazangirana akarere kini wacu mu Rumonge abantu uziga ko ari bo bazo gushigikira muri ibyo bikorwa kubera kumbure ari byo basanzwe bakora nasibiye kubona n'umwe ahubwo himviye eske ibintu bya gospel navyo inamba mingizi murashobora guhura nazo urashobora kubona abantu baguca intege live kandi atari bo bozi guca ariko rero iki usubija amaso inyuma ukaraba neza nivyo biza kugutera intege bigatuma ukora gose wanashaka bona ziga ko ari bo bonshigikiye bamfashe mu mugongo
ukabona afashe ibikorwa byanje bakabishira ahantu kure bakanyereka inzira n'izindi oya navyo nabonye kuri bo ahubwo nshima Imana ko Imana icisha kuri bajya abandi ntaziga ibikorwa byanje bigashika kure. Ariko naho uhora n'intambamye n'ivyahe byiza navyo cyane yahe avantage umaze kubona mu misi umaze mu kuririmba? Naramenyanye n'abantu benshi banashaka ndafitana ama featuring menshi y'abantu batandukanye barindwi batandukanye ndafise n'ama invitation y'ama radio atandukanye nk'ubu ndamaze kwitaba ama radio abiri mu kayo mu karere iwacu ndafise n'ayandi ama invitation y'ama radio ari Bujumbura ninaheza gukora z'igiswahili naho ndafise y'andi ama invitation y'ama radio ari za Tanzania n'ahandi ndiko ndabona igicu ndiko ndabona kazuba karasa kabisa mu mihingo myinshi itandukanye kuko ndibuka ndi kuri radio iri hano imwe ngaha mu Rumonge numvise abantu bantelefona biyo umuntu gasenga bari hirya no hino ariko ntivyakunze ko nshobora kuronka ko umwanya kubivanya n'umwanya muto ntivyakunze ko dushobora kumara umwanya muremure ariko vy'ukuri nabonye ko igikorwa cashitse kure. Ego mu kurangiza bonnke Anglicano naka kajambo ubwira bari kwa dukurikirana abakunzi bawe ndetse n'ariko badukurikirana ku Iciza TV muri rusange? Oye nagomba ndababwire ko ndabishimiye kandi abakunda vy'ukuri ndashima ukuntu bashigikira ndi kuri kuba bakunzi banje hanyuma abakunzi ba Iciza TV nukuri turabahaye ikaze namwe mudushigikire mutube hafi mube hafi na televiziyo ni televiziyo yanyu kandi muze murashikira barimvyi bose bazoyicako kugira ngo bikunde ubutumwa igikorwa dukora cyo guhimbaza Imana no gutazira gishike kure. Deka ndagushimire bonnke. Murakoze. Bakunzi b'Iciza TV nko kuri mumeze kwibona doje kugana n'umuririmbyi bonnke Anglicano navuga ko ni umuririmbyi ariko aravyifatamo neza ariko arakora vyinshi mwamaze kumva vyinshi mutari muzi kuri we mwumvise vyinshi mutari muzi mwumvise nabishasha ariko arabategurira reka ndabatumirire kumushigikira ndabatumire kumufata mu mugongo mwamaze kumva ko afite chaîne ya YouTube ashaka indirimbo ziwe ariko indirimbo zitari nke ariko arakora ndetse n'ibindi bishasha reka ndangize ndabipfuriza kuranirwa no kugira amahoro y'Imana bana namwe muri kumwe nanjye Fantome kamaseze ndabipfuriza kuranirwa no kugira amahoro y'Imana. Ciao ciao, bye bye.